murakurikira ikiganiro ku byerekeye iby'urukundo n'igihe cy'isaha 4:45 kuri BHT FM. Mukaba muriko murakurikira ni Titi Elijah, tukaba turi kumwe kandi ku murongo na Munanira Patrick. Munanira Patrick, muratwumva? Yego ndabumva. Yego, abariko badukurikira mwumvise ko turi kumwe na Munanira Patrick, aho tugira tubayagire mu minota mikeya ku vyerekeye urukundo, aho hariho isije twatanze ku vyerekeye gufuhira uwukunda. Mbega vyo bari vyiza canke vyo bari bibi? Mbega niyihe ngaruka nziza canke ingaruka mbi ihari mu gufuha? Patrick, mushobora kuduha umuco kuri ivyo? Mu bisanzwe ku bwanje gufuha mu rukundo ntabwo ari vyiza, kubera yuko ujya mu wamukundanye ntimuba mwaravukanye, wamubonye akuze, kandi namba yaramaze kukwemera akemera ko muba mu bucuti mu rukundo, ni ukuvuga yuko yarahejeje guhitamwo, ntashobora guhitamwo abandi. Nicyo gituma bishitse ukamubona ari kumwe n'undi muntu canke bigenze ukundi kuntu utopfuha, uwo mugirira icizere ukavuga uti yarampisemwo, ntagihitamo ukundi. None hoba iki kugira bareke gufuhirana ku bakundanye? Ingaruka mbi kwanza, manze mvuge kwanza ingaruka mbi imbere ko nishisho kibazo nyakubahwa makuru. Ingaruka mbi kwanza zavyo ni uko bituma bisambura kenshi ubucuti bw'abantu, urukundo rw'abantu, kuko habaho kutizerana, kuguma wikeka uwo mukundanye, mwiyumvira kumenga aragucamwo, kumenga afise abandi ku ruhande, gutyo rero ugasanga bizanye ingaruka mbi y'ukwankanisha cyane ukuhava muvana n'uwo mwari mukundanye burundu. Ariko hariho benshi bavuga ko gufuha ari vyiza, kuko hariho benshi babona ko umwitayeho canke umukunda. Vyo ubinsiguriye? Nivyo birekana ko umwitayeho kandi umukunda, ariko kandi hariho abaca barenze urugero, kuko urumva nk'akarorero umukundanye n'umuntu reka ntibisigura ko atawundi muntu ashobora kumuvugisha, kandi ntibisigura ko atawundi muntu ashobora kumwandikira message cyangwa kumuhamagara. Oya, ivyo bibaye rero wowe uramureka, ariko ukamubaza. Igikuru nuko umugira icizere ukavuga uti uko biri kose ntashaka kumpemukira, nabo murondera abandi, aguma kuri jewe arabahakanira, aranyizeye, ndamwizeye, turemerana. Voilà. Niko muvyibaza. Mbega mwohanura gute ku bantu bakunda bagafuha? Ikintu ca mbere ni uko hobaho kwanza umwumvikana hagati y'abakundanye. Ni ukuvuga umukobwa namba yagize baza kumurondera akabwira umuhungu bakundanye ati chere bimeze uku nuko situation undi muntu ariko arandondera. Hanyuma amaze kumubwira bituma wa muhungu nawe atamwikeka, kuko aramenya situation y'umwanya n'umwanya, akamenya ati burya rero nawe n'ujya mu turi kumwe amaze imisi andondera, anshaka kwibi, arangora ukunuku. Gutyo na wa muhungu akaba yo muterera n'ivyiyumviro, akamubwira ati mwishura ukunuku mwikore ukunuku. Yego. Kuko iyo umukobwa bamurondeye ntabwira umuhungu, ni ukuvuga yuko nawe nyine bari bamwe, kandi nuko niyo umuhungu afite abandi bakobwa aja kurondera, hanyuma ntabwize ukuri umukobwa w'abakobwa baribo, nawe nyine bari mw'amahinyu. Mugabo ari kubwizanya ukuri, akavuga ati naka niwamubona andondera kwibi, naka nanje namuha turi kumwe anyandikiye nuku, bituma ugupfuha guhera, bigatuma kandi habaho kwizerana hagati yabo. Yego. Reka tumira amate gato, turaza kugaruka kandi tubandanye mu kiganiro cacu. I remember all of the things that I thought I wanted to be. So desperate to find a way out of my world and finally breathe. Right before my eyes I saw my heart, it came to life.
this ain't easy. It's not meant to be. Every story has its scars, but when the pain cuts you deep, and when the night keeps you from sleeping, just look and you will see that I will be your remedy. When the world Munanira Patrick turacari kumwe ku murongo. Hari abantu benshi bakunda kwibaza byerekeye tukiri kuri byasije nyine ku byerekeye abafuha. Naraganiriye n'abantu kenshi b'abakobwa barambwira ko hari kenshi usanga nk'umuhungu bakundanye babyita kugorana, ugashobora gusanga aguma babaza ngo uri he, uri mu biki. Mbe bijya byo ni byiza ku bakundana canke biratuma umuntu abona ko umengo ntumwizeye? Urakoze ku icyo kibazo mbajije mu bisanzwe mu ijambo rimwe ni byiza kuko byerekana ingene umwitayeho, kwifuza kumenya amakuru yiwe ku mwanya n'ibyo barimo. Ariko kandi hariho abaca bashyiramo amategeko, uransaba uruhusha, ngo uragirane bakibagira ko iyo umwana w'umukobwa akiri mu nzu kwa se na nyina akondorwa n'ababyeyi ntakondorwa n'abo bakundanye. Mu bisanzwe uwo yosaba uruhusha n'umubyeyi wiwe, wowe kuba kukumenyesha si ugusaba uruhusha. Bishyitse rero avuga ati ndaha mbo irebye amajambo make abagombye kwereka yuko akwitayeho, ariko kandi urumva iyo bikubaza mu gukwanitse mu gapana kumenga ashatse gukoresha gukontorora. Turabashimiye cyane kuri akanya muduhaye. Tubasabe tubahe nk'umunota umwe mugire icyo muvuze kuri BHT FM, mugire icyo muvuze kuri radio yacu ikirakorera ku murongo w'ubumenyi wa Facebook na YouTube ndetse mbere na Twitter. Icyambere mbanje gushima no gushima kubagize initiative yo kuyugurura. Yego. Turabumva. When the world seems so cruel and your heart makes you feel like a fool, I promise you will see that I'll be. Ku murongo wa telefone turacari kumwe Munanira Patrick. Yego turabumva. Ku murongo turabumva Munanira Patrick, mubwire icyo mutubwiye ku ijambo rya nyuma ku byerekeye BHT FM murambabarire. Mugire icyo muvuze ku kajambo ka nyuma kugira dusozere ikiganiro. Akajambo ka nyuma nashaka kuvuga, nashaka gushimira abagize radio BHT FM. BHT FM turashimiye Munanira Patrick. Turabona yagarutse ku murongo, tubase muvuge kandi gato. Nashaka gushimira mwebwe murongo ya radio BHT FM. Murakoze. Kuri initiative mwagize ni initiative nziza ishobora gufasha abantu aho bari hatandukanye. Yego. Kuko aya maradiyo dusanzwe dufite mu bihugu by'iwacu kenshi na kenshi usanga ari national, yumvirizwa n'abari muri ibyo bihugu gusa. Yego. Ariko ibintu bica ku marezo sosiyo ni ibintu byumvirizwa n'umuntu uwo ari we wese aho aba aherereye hariho hose. Yego. Turabateye intege rero, twifuze ko ejo mwogira ibindi biganiro bitandukanye, mugahindura indimi, mu Giswahili, mu Gifaransa, mu Cyongereza, mugahindura amasije kugira ngo
turabe ko twohindura isi tubayeko. Yego. Murakoze. Okay, murakoze. Mwari kumwe na Titi Elijah kuri murongo wa telefone, naho mukaba mwari twari kumwe na Munanira Patrick aho yari mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura. Turabashimiye cyane mwebwe mwese mwako murakurikira ikiganiro cerekeye byo gukundana, aho muzokoma mugikurikira ku minsi yose ku wa mbere, ku munsi wa gatatu no ku munsi wa gatanu. Eka mbere tukazoba twama turi kumwe na Munanira Patrick, binashobotse tuzorondere n'abandi bazobandanye batubwira ku vyerekeye urukundo. Yari Titi Elijah kuri BHT FM. Murakoze cyane.